Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo ngaruke kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ndagukengurukiye kuko ari wowe unyemereye kuba hano kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe tuganira ku ijambo ryawe. We ntufashe kandi ushoboze, undongore uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Natebeje tugende mu ijambo ry'Imana, iryo dusanga hariya mu gitabo ca Matayo 23. Turasoma iriya mirongo mike itangura. Matayo 23. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira ivy'abafarisayo. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko ivyo bababwira vyose mubikore, muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. Imana idutabare. Kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke. Ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemwo amajambo y'Imana bayagira manini. Ubuyonga bw'impunzu zabo bakabwongereza. Bakunda ivyicaro vy'icubahiro, bakunda ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu masinagogi, no kugirwako bwakeye mu tuguriro, no kwitwa n'abantu rabi. None ntimukitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabavukana, Data wo mw'ijuru nahabwe icubahiro. Dusimbe hariya ku murongo w'12 havuga ngo uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Imana Data iduhane umugisha. N'aya majambo ngomba ko tuganira ko bene Data aho muri hose kw'isi yose. Yesu yabwiye abigishwa biwe, Yesu yabwiye ishengero, arababwira ati abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Bisobanurwa ngo bakurikiza ivyagezwe vya Mose, bitwararika ivyagezwe vya Mose. Imana ishimwe. Yesu yarababonye arabamenya, aca abwira ishengero ati umve rero, ku murongo wa 3 ngo nuko ivyo bababwira vyose mubikore. Imana ishimwe. Muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. Imana iduhane umugisha. Bene Data, nshuti z'umusaraba, Imana nihabwe icubahiro kuko imenya ko ivyo dukeneye kumenya ivyo ari vyo. Tugiranye iminsi ikibazo nabo twama turiko dusanga ijambo ry'Imana, ikibazo kivuga ngo mbega ivyo muri Ancien Testament uyu munsi ko Yesu Kristo yaje, ngo mbega turavyitondera, dushishikara kuvyitondera, ngo canke naho tubireke kubera yuko Yesu yaje guhindura. Ariko Imana ishimwe, kubw'uyu murongo turaronse noneho inyishu ivuga ngo abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Murindi jambo bakurikiza ivyo Mose yabandikiye, bakurikiza ivyo muri Ancien Testament. Niko bimeze. Ariko Yesu natangara ingene yaciye ababwira rero
ngo mukurikize byose ibyo bababwira, ngo ariko icyo yababujije ni kimwe, yababujije gukora ku byo kurabira ku byo bakora. Imana dutabare, Imana ishimwe. Yesu rero twari ko turavuga ukuntu yavuze ati abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Mose nawe twavuze ko yari uwo muri Ancien Testament. Ibyo Mose yanditse Imana ntiyaje kubikuraho kuko ni ijambo ry'Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana rihera mu itanguriro rigashika muri Apocalypse, rigashika mu byahishuye Yohana. Iyi Bibiliya yose uko ingana ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma rero umuntu iyo asoma ntavuga ngo ibyo muri Nouveau Testament nibyo bituraba gusa kuko nico gihe Yesu yanziriyemo. Oya, duhera ku ntango. Yesu nyene yarabivuze ati muze mwumvirize ibyo bababwira byose mubishitse, kubera yuko bababwira ibyo bariko barasoma mu ijambo ry'Imana. Naho abafarisayo canke abanyabwenge b'ibyanditswe byabagora gukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko ibyo basoma byari ukuri. Imana ishimwe. Niko n'uyu munsi bimeze. Umuntu arashobora kuba umukozi w'Imana akagusomera ijambo ry'Imana, akakwigisha ijambo ry'Imana, ariko wahindukira ukaraba ibikorwa by'iwe akora ugasanga ahubwo bya bikorwa akora binyuranije n'ijambo ry'Imana. Bene data, nubona ibyo bintu bimeze uko ntibikagutsitaze, kuko umuntu n'umuntu, ariko Imana ni Imana. Imana ishimwe. Yesu abwira abigishwa biwe rero ati muze mwumvirize ibyo bababarira mubikore. Haleluya. Ariko ibyo bakora byovyo ntimuze mubikurikize, kuko yabona ko ingeso zabo atari nziza. Yarabona ko ari abantu abafarisayo bikundira iby'icubahiro, bakunda ko babashira hejuru, ngo bakunda ko babagira abandagize bwakeye byinshi. Yesu arabigaya ibyo. Akunda umuntu yiyoroheje, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo uwishira hejuru wese, haleluya, ngo Imana izomusubiza hasi. Niko bigenda bimera. Ngo ariko uwicisha bugufi, data wo mwijuru azomuduza. Ndakwifuriza ko Umwami Imana yokuduza. Ndakwifuriza ko Umwami Imana yokuraba akakugirira neza. Imana ishimwe. Ariko nawe ubwawe ushishikare kwicisha bugufi munsi y'ukuboko k'Uhoraho Imana. Rero nariko ndababwira ukuntu twariko turiga tuti mbega ikigira 10 kiracari nkenerwa uyu munsi. Mbega uyu munsi ko Yesu yaje twobigenza gute? Kandi biriya nabyo byagezwe bya Mose, biriya nabyo byabwirwa abisirayeli. Mbega uyu munsi twebwe biraturaba? Nsanze ijambo rikomeye Kristo Yesu yavuze ati byagezwe bya Mose ntiyaje kubikuraho. Oya, nico cyatumye avuga ati abigisha b'ibyanditswe n'abafarisayo. Yabwira abigishwa biwe. Iki gihe Yesu yari kumwe n'abigishwa ababwira ati abigisha b'ibyanditswe n'abafarisayo bobo bicaye ku ntebe ya Mose. Rero ibyo bababwira byose mubikore, ariko ibyo bakora ntimubirabe. Inshuti y'umusaraba mwene data uri kuraja mu ijuru, nakongera kukwibutsa ngo usome ijambo ry'Imana urigenderemo. Imana ihabwa icubahiro. Urigenderemwo usenga, wongera ubaza mpwemu yera, kandi Imana yo mu ijuru ibigufashemo. Hari ahandi Yesu yabonye ukungena abantu abafarisayo bitwararika cyane amabwirizwa ya Mose. Barabyitwararika rwose, mu bigira 10 bakitwararika cyane. Mbere ngo bagera naho
ngo batange ibigira 10 by'imboga, batange ibigira 10 by'ibirungo, bya birungo dukoresha mu gushira mu byo kurya. Yesu yabiharuye nk'aho ari utuntu duto duto. Ati biriya byose mukabyitwararika, atari kijambo y'Imana, amabwirizwa y'Imana, ivyo umwami Imana yabageze ntimuvyitwararike. Guca imanza zibereye, gukundana, guharirana. Ati ibyo bintu bikaba kure yanyu, mugabo ututundi twose ko mukatwitwararika. Yesu aca avuga ngo iki ntiyababwiye ngo nibabireke. Yavuze ngo ivyo mwari mukwiye kubikora, ariko na bya bindi navyo ntimubireke. Bivuga ngo Yesu ntiyaje gusambura, ntiyaje kuvuga ngo kaye, oya, ahubwo ngo Yesu niwe yaje gushitsa ivyagezwe. Imana ishimwe. Rero Yesu muri byose yama abwira abantu ati mwubahirize ijambo ry'Imana guhera hariya ku ntango, mu byubahirize ivyo umwami Imana yababwiye mu bikore. Kandi mwibuke bene data yuko hariya mu ijambo ry'Imana muri Ancien Testament niho hari amabwirizwa 10. Niho havuga ngo ntukabeshe, ntukibe, ntugatukane, niho habivuga. None rero muze tugume mu ijambo ry'Imana. Ntidusamare, bya kino gihe ni byinshi bisamaza, ni byinshi bisamaza, ariko tube maso dusenge. Nabonye ibintu byinshi bishobora guhagarika igikorwa c'Imana. Kimwe mu bintu bishobora guhagarika igikorwa c'Imana ni imperezwa n'abigira 10. Uravuga uti ibyo wobimenya gute? Ndabizi, ibi mperezwa n'ibigira 10 birashobora guhagarika igikorwa c'Imana. Kandi data wa twese nawe ari mu ijuru, ndabizi ko atoshobora kwikureka ko igikorwa c'Imana cyayo gihagarara. Arazi neza ukundi kuntu ashobora kubigenza igikorwa kikabandanye kije imbere. Nico gituma tuvuga tuti igikorwa si c'umuntu, igikorwa ni c'Imana. Rero wewe ku ruhande rwawe ntukabe umwe mu badindiza igikorwa c'Imana, ntukabe umwe mu bakora umugambi, mu bashitse umugambi wa Satani, ariko ukore mu bashitse umugambi w'Imana. Imana iguhezagire. Yesu yatubwiye ijambo riryoshe. Erega ntiyatubwiye ngo dutange mu byo tudafise, yadusabye gutanga mu byo dufise. Ataco ufise wotanga iki? Oya, utanga mu byo ufise. Kandi muri ibyo ufise nibyo data yaguhaye. Uko data yaguhaye inkomezi, uko data yaguhaye ubwenge, uko data yaguhaye akazi, uko nyene uko niko agomba kumukoreramo. Imana idufashe. Ariko uyu munsi ingorane ziri ku batunzi, bakene bobo canke abafise amahera make bobo nta ngorane. Ariko umutunzi, ye baba we, afise amahera menshi, aca atangura guharura ngo yose ngo kweri ngo ndayatange, ngo ndahajane mu ngoro y'Imana kweri. Ngo yanibajye abapasiteri bagiye kwirira. Mweneda, wewe urizwe n'ibije kumukanwa mu nda y'abakozi b'Imana kweri? Nawe utayikorera ujya urara uryama. Reka Imana idutabare. Imana idutabare. Hari ivyumviro umuntu ashaka kugira agasanga ni ivyumviro bitari vyiza. Ni gute wobabazwa n'umuntu w'Imana arara mu ngoro y'Imana asengera ishengero, agusengera, kumva ko yamerewe neza, yarayahaze ako agaciyemo. Nawe ubwawe utazi gusenga, utazi no kwisonzesha, uraruhaze kandi ibintu ukabisesa muri pubere. Rero Imana idufashe itugire neza, ahubwo ingorane ni ukudasobanukirwa gusa. Hanyuma ikindi, ibyo dutanga cyangwa ibyo dukorera Imana ntituba duhaye abantu, duhaye Imana. Kuko Imana yoyo niyizi uko izodusubiriza mu nkoko natwe, kandi niko yama yatugiriye. Imana ishimwe. Niko yama yatugiriye. Data aragahora asengwa. Rero uko ukora ubikora unezerewe. Pawulo yabwiye abantu, abwira ishengero ry'Ikorinto, atumve ati uko mugomba gukora neza, mubikore munezerewe, mubikore mushima, mutagoberewe.
uko kuntu umuntu agoberwa ni satani gusa aba yakumvishije ukamenga ngo bajye bakozi b'Imana ukamenga nibo bacitse ukamenga barakuremereye ntibakuremere kuko Imana yabagiriye neza ntibakuremere kandi aho kubo bikora widodomba nubireke kuko ntaco byo kumarira ntibyo kuzanira umugisha rero Yesu nahabwa icubahiro yavuze ati ibyagezwe bya Mose biriya ntimukabireke ibyabo bafarisayo bababwira ni mubikurikize kuko bakura mu byanditswe kandi mu byanditswe byera naho ni Imana yahumekeyemo ni ijambo ry'Imana nimwabikora muzaba mugize neza ariko ntimukurikize ibyo abafarisayo bakora ntimukurikize ibyo nizi saha Kristo aratubwira ati niba uyu mupasiteri wawe ari imbere yawe akwigisha ijambo ry'Imana akwigisha ati ntukibe ntukabeshe ntukice kurikiza ibyo ariko nuhindukira ukaraba ugasanga niwe ariko arica niwe ariko ariba ntubikurikize kurikiza Yesu kurikiza ijambo ry'Imana abantu nabo ubareke kuko data niwe abajejwe Imana ishimwe iri jambo nibaza ko ritomoye Yesu nashimwe ko amenya ibiri mu mitima yacu twebwe icyo twagomba ko abatwigisha ijambo ry'Imana bagira ko bakatubera n'akarorero kugira ngo natwe bitwubake kuko niho bidufasha ariko ugiye usanga wa wundi ariko arakubwira ugasanga ahubwo ibyo ariko arakubwira nawe ntabikora ucubona ko ariko arakwikoreza imitwaro nawe udashoboye ariko hashimwe Kristo yatuvuniye akagohe akavuga ati muragabe ntibusubizwe inyuma n'ibyo muri ko muraraba abantu bakora ntimusubizwe inyuma n'aba bariko babera ibyitegerezo bibi yavuze ati ntimubirabe ariko murabe ijambo ry'Imana ivyo bababwira mu bikore nanje ndi hano ndiko ndababwira nimuhindukira mukandaba mugasanga ngo binyuranye n'ivyo ndiko ndavuga mwebwe murabe ko ndiko ndasoma ijambo ry'Imana murabe ko ibi ndiko ndavuga bijanye n'ivyo umwami Imana yavuze Imana iduhezagire hari ibintu byinshi cyane umuntu araba ukumva umenga biraremereye ukumva umenga umuntu ntayo bishobora gutanga icumi mu byo ufise mu mushahara wawe by'ukuri ntibyari byinshi nuko bisanga dukenye bikadusanga dufise ayandi mabezo menshi ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni mubingeragereshe none birakunaniye no kugerageza Imana bazi kandi kugira ngo ibintu bigende neza Imana igufashije ukiyaronse ukamenya uti ayasayi wanje ndabizi hari gihe birusha ukumva umenga umutima naho nari ndayakeneye none bigira 10 ibiki nagoma nkubarire ngo reka kwidodomba ubona utabishoboye nubyirekere kandi nubyirekera nagenda kuyagire yuko Imana data wa twese irazi kwihereza muri bijya utatanze kavyikuriramwo kuko nayayo uwo yajya gute oya nibishoboka Imana ntushaka kuyiheranira uzoyatanga ushaka kuvuga uti mbega ibyo uri kuravuga ngo nibiki iyo utanze ikigira 10 ubuhaye Imana kandi Imana nigusubiriza mu nkoko ayo utanze yari make par rapport yayo usigaranye niyo yari kugusaba yose canke ikagusaba ramuatiye ariko noneho si uko yabigize itegeko ryaje rivuga gutyo uyu munsi uravuga ngo nta barewi bahari bo kwakira ibigira 10 kuko bobo nta mashambu bari bafise nibyo nta mashambu bari bafise ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu nzu y'Imana habemwe ibyo kurya mu ngoro y'Imana habemwe ibyo gukoresha nagenda babwire bene data nshuti z'umusaraba niyo bitoba ngo ni itegeko niyo bitoba ngo umwami Imana yagenye ko bimera gutyo kubw'ineza yawe
n'urukundo ukunda Kristo wobikora, kubera yuko amafaranga amaze ibintu byinshi. Amafaranga ajanwa mu ngoro y'Imana akora ibintu byinshi. Kuri bariya bakotesheje aho bakoranira ashobora kuriha muri aho. Kuri bariya bafise inzu mugabo bakaba bafise amatara na amazi n'ibiki, bifise amafaranga, afise icyo akora. Rero no kuri bariya bagenda kuvuga ubutumwa hanze n'ibiki byose ayo mafaranga arakora. Nico gituma nababwiye nti ushaka guhagarika igikorwa c'Imana no kuvuga ngo iki gikorwa nicyongera kubandanya ukundi, usansibiriza abantu babwiye uti ntimukongere gutanga. Nguyu inzira imwe muri nyinshi zishaka gutuma igikorwa c'Imana gihagarara. Rero Imana niba yavuze ati muzane mu ngoro y'Imana, nuko yari izi yuko ibyo bintu abo muri iki gihe cacu tuzobikenera. Abo muri iki gihe cacu nabyo ni nkenerwa cyane kubw'umurimo w'Imana ukoreshwa n'amafaranga. Rero Yesu nashimwe. Ako kari akantu gatonya ngombye kuvuga kuko numva biri mu mutima wanje cyane, kandi numva nuko bimeze, sinshobora gucisha iruhande, ari iryo jambo numva rihagaze mu mutima. Mwibukire ijambo twasomye muri Matayo 23. Mugibuke ingene Yesu yavuze ati, ingene Yesu yavuze ngo ivyo bababwira mu bikore byose muvyitondere, ngo ariko ntimukurikire ibyo bakora. Tuvyitondere. Imana ishimwe. Ni washikanira Imana, wishikanire n'umutima utunganye, umutima wejejwe, umutima utuma ishikanwa ryawe ryakigwa. Sinarishaka kuvuga byinshi muri ibi bintu, ariko numva nashaka kuvuga ngo mwene data uri kurazimira canke uzimizwa mu buryo bumwe canke mu bundi. Ndabiza abigisha ni benshi cyane. Uyu munsi urubuga rwa YouTube rwatuzaniye abakozi bavugira Imana benshi, n'abavugira Satani nabo barimwo, kandi bagacisha muri iri jambo nyene. Aribo bazimiza abantu, aribo bababwira ngo ntimugasubire mu masengero, ngo musengere muhira, ngo mu masengero sinzi ngo habaye gute, ibintu bya mwena gutyo. Data dutabare. Ugasanga abantu bahora baja mu ngoro y'Imana, bahora bakorana bagasenga, bakicara hamwe n'abandi, bababwiye ngo hariya ngo sinzi ngo hari ibiki, bigatuma baca baguma mu mazu yabo. Egome barasenga, egome barakumbure, barashishikaye, ariko byari byiza ko bongera bakaza bakabana na bene data bandi. Byari byiza kuko kwicamwe ibice singabira mpwemu yera. Oya, kwicamwe ibice singabira mpwemu yera, ahubwo kwegerana mugakorera hamwe nivyo vyiza. Imana ishimwe. Rero Maraki nawe yaravuze, Maraki yaravuze hariya mu gice ca mbere ku murongo w'14 haravuga ngo ariko umuntu w'ingunge aravumwe, afise isukurume mu mukuku wiwe, afise isukurume mu mukuku wiwe, yasezeranye kuyishikana, maze agashikanira umwami Imana yifise agasembwa. Kuko ndu umwami ahambaye ni kuhoraho nyene ngabagize, kandi izina ryanje riteye ubwoba mu banyamahanga. Imana ishimwe. Ngo ariko umuntu w'ingunge aravumwe, ngo afise isukurume mu mukuku wiwe, yasezeranye kuyishikana, maze agashikanira umwami Imana yifise agasembwa. Nshuti bene data, umve ndababwire, nubesha ntukabeshe uhoraho nabyo, kuko kubesha uhoraho nabyo ni umuvumo uza direct, nta handi uca n'umuvumo. Imana dutabare cyane. Aha baduha akarorero k'umuntu ngo afise isukurume mu mukuku wiwe, ngo kaba yari yasezeranye kuyishikanira Imana, ngo ariko mu nyuma arahindura aza gusezerana iyifise agasembwa. Urumva yarabikoze mugabo ntiyakoze uko yari akwiye kubikora, kuko ico yasezeranye sico yakoze.
Imana dutabare. Dufise Imana ikomeye. Jewe nkunda kuvuga nti ndashima Yesu kuko uyu mwami nta icyo ashaka mu ijuru no mu isi nicyo akora. Icyo wasezeranye barico nyene ukora. Uko wabisezeranye bari kubivuga. Imana ishimwe. Nutabikora gutyo uzobugize nabi kandi kuri wowe ntibizokubera byiza. Ushobora kuvuga uti aha Imana none Imana naho no yiha canke sindayihe aha nindagaruka kunyishuza. Ntawe ugaruka kukwishuza koko. Ariko nagomba nkubwire ngo uhoraho iyo Mana. Je nabonye yishuza kwere. Ariko kandi ntiyishuza. Je nabonye ahubwo ibyo nabonye yiha irihereza. Uyime ariko nawe ntuzoyajya. Izoyitwarira. Aha ndafise intahe ntonya nagomba kubabwira kumbure ngira ngo no narayivuze mu kindi gihe. Ariko nagomba mvuge kuri iki kintu cyo gushikana. Hakaba hari ico ushikanye mugabo ugashikana ikindi. Kandi ico wari wasezeranye akaba ataco wakoze. Ico gihe abavyibuka ngira ngo baravyibuka. Nashikanye itelefone. Ndayishikana kandi iyo telefone nayihaye umuntu urumva twari mu gihe cyo gutanga. Hanyuma iyo telefone yari telefone nshasha. Byo narayibabwiye. Hanyuma uwo muntu narayimuhaye ariko nkavuga nti iyo nari kumuha nayisize muhira. Ariko none kubera yuko nayisize muhira reka ndamuhiyi imfise hanyuma ninshika muhira nzozana ndamuzane ya yindi iri muhira. Bene data mwumve ndayimuhaye arashima Imana aranezerwa. Dusohotse ntiyamara ya yindi naguha ntihajya anye niyo nari nasize muhira niyo nashaka kuguha. Bene data murumva ibyo bintu. Imana data dutabare. Kubera yuko wewe yarahawe ntari buvuga atekaye ashara yinsubiza. Ayinsubije nca ndagenda nzana ya yindi yari muhira ndamuzanira. Naye arashima. Je nanje mu mutima sinumva ko nagize nabi. Numva umenga umwami aratahura. Ariko bene data nagira ndababwire ngo iyi Mana dusenga iyi iriho irakora irumva. Hanyuma icanshitse ko nashitse uwundi munsi nari ngiye mu masengesho. Hanyuma rero nsanga ndayibagiriye muhira kuri charger. Hama nshitse mu nzira ncambwira umwana nti subira muhira ubwo nuzane ya telefone nayibagiye. Nayisize kuri charger nayibagiye. Ndagenda mu masengesho nkuko nari ngiye. Hanyuma wa mwana arasubira inyuma aragenda arayizana. Ayizanye bashitse ahantu barabahagarika bose batangura kubasaka. Kumbe barabasuma biyambitse impuzu za polisi. Baca barabasaka bavuga bati ngo hari ikintu ngo catakaye ngo turiko turaraba ngo none ngo mwese ngo zana ibyo mufise. Umwe wese agakura ibiri mu mufuko byose afise. Urubu ufise amafaranga, urubu ufise amatelefone, ufise iki. Ya telefone yanje ibigiyemwo. Ayibahaye ntibasuye kuba basubiza. Abatanze amafaranga, batanze amatelefone, batanze ibiki ntibasubiye. Wa mwana caraza ba bantu ntiyasubira kubabona. Telefone ararira nanje nti Yesu mukiza. Ico byakoze byamaye kwihana navuze nti Mana ngirira imbabazi kuko ndi umunyabyaha. Mbabarira Yesu. Sinakumenye mbabarira mwami ntabara imbabazi zawe. Kandi urakoze kuko ukoze neza. Imana rero ibirambabariye mu mutima. Ya telefone yanje biragiye. Nasiye kurondera iyindi. Nagenda babwira uko niko ndababwiye rero nti Imana wayemereye naho utobikora ntuzoyajya. Ntuzobigumana kuko ni vyayo irihereza. Naho no mu kigira 10 niko nabibonye. Ajya amafaranga wahembwe nutakuramwo
ntaco bitwaye kandi ushaka kudakuramo uvuga uti birya byari ibyo mu gihe ca kera canke abiki gihe ibyo ntibirimwo uko wovyita kose ubikore canke ntubikore data ntahomba kuko n'ubundi Imana ntayo yajya ariko byajya abantu byajya abakozi b'Imana byajya abakene byajya bariya bose ziriya mfubyi bibiye bikorwa byose bishobora gufasha nibyo uba wankirije hama rero utabikoze ntugire ngo uyu mwami ntasegerereza si uko adashoboye yarashaka gusa kugira ngo bikore n'umutima wawe mwiza hanyuma wakira umugisha wawe yagusezeraniye kuko hariho ibyo umwami yasezeraniye guhezagira abamukorera ariko nutabikora navyo ntaco ariko azoza byikuriremo ariko nawe ubuhombi rero kujyangana ntubona ko atari menshi diziye mu bibaza ngo ni menshi si menshi kuko amenshi nayo uba usigaranye ariko nibikunanira kuyakuramo ukayajya yose ukangana ntaco bitwaye azoyikuriramo utayikuriramo gute ni hahandi uca usanga umwana yagwaye ugasanga umwana yagwaye mara kwa muganga bamwandikiye imiti ibiki ugasanga amadepanse abaye menshi uzabyitegeze mwene data biraba uzosanga amadepanse yabaye menshi wadepanshije n'ibyo utaruzi amafagitire mashasha ukabona araje mana we ukibaza uti ibintu n'ibiki byavuye hehe nuko bimeze hanyuma ukundi kuntu Imana ikunda kugirira abantu bakoreye Imana nukuri Imana n'umwizigirwa yavuze ati ni mubingeragereshe murabingere ntabahezagira kandi by'ukuri Imana irabikora ushobora kuba tuvuge uhembwa nk'ibihumbi basi ntagakararo uhembwa ibihumbi 10 tuvuge hanyuma rero ugatanga igihumbi kimwe ukagitanga ibyo bisigaye 9 ugasanga amabezo ni menshi ibintu byarazimbye ukabona uti none ndabigenza gute yasigaye ni make je ukuntu mara ndabyibwira mu mutima mvuga nti nayo nari mfise yari make gukuramwo rero ntaco ntibinyica ngaca nkuramwo uko bingana uko bimeze kose ni ayasigaye niba nza gukehanirwa niyo nari ko nayagumije mwe nari gukehanirwa ariko none uhoraho Imana afise ukundi kuntu abikora ugasanga byose bigenze neza rero igihe rero wabikoze neza ukabikora nk'uko umwami ashaka mweneda nukuri Imana ntireka kukugirira neza ushobora no kugenda kugura ikintu ugiye kugura ikintu ugasanga bakugiriye réduction ya yindi uvuga uti nukuri aha hantu n'Imana ibikoze rero nagomba kuvuga ngo twitwararike ivyo umwami Imana yagenye ndabizi ibi bintu bishaka kubyura ibibazo byinshi kuko iyi suje ni ndende ariko nagomba mvuge ngo Yesu yavuze ngo abwira igishwa ngo ibi byagezwe ubikora iby'abafarisayo n'abigisha b'ibyanditswe bababwarisha ariko mureke kuraba ibyo bakora kubera iki ababwira kubikora ni ukubera yuko azikora ijambo ry'Imana nuko rero umwami Imana dufashe atuzigame muhemu yera ashizeho kuduhishurira n'ibindi tutazi hari umugisha gukorera Imana hari umugisha gukora nk'uko wabisezeranye mu mutima Satani ntakakubeshe ngo umere nk'uyu muntu ngo baciye yari yasezeranye gutanga isukurume ngo hanyuma ngo acasanga yatanze itariyo umwami Imana adutabare atugirire neza gukora nk'uko umwami Imana wamusezeraniye bifise akamaro kanini cyane ufume uteba gusezerana aho gusezerana ntukore uko wabikoze uko wabisezeranye mu mutima ufume wihorera cyangwa utebe gusezerana kuko biragoye kugira ngo uhindure ibyo wari wasezeranye Imana yo mu ijuru idutabare hariho abantu benshi abakozi b'Imana benshi bagiye batubera icitegererezo muri ibi bintu byo gukorera Imana
abantu b'uyu munsi nibo bavuga ngo kigira 10 ngo singo ndikiri actuel ngo yaye mugabo babivuga bavuze ngo turi mu gihe ca Yesu. Rero ngo ibya kera nta ngoya, ariko iyo turavye abatwitangiye imbere bagendana n'Imana bakaba buzuye mpemu yera, abo tubona nk'ibyitegererezo bari babifisemo umwete gukorera Imana n'ivyabo byose. Imana ishimwe. Nama niha akarorero ku mukozi w'Imana ndi ku nkiko aherutse gutambuka, abana biwe baradushingiye intahe, mwarabyumvise igihe baza kuri anterema yiwe, baje bazanye n'ibahasha aho yahora abika mu kudufaranga duke bamuhaye baje kumusuhuza, akurako aca ashira muri envelope, ubundi aje gutyo beneda. Ivyo vyose nivyo twigisha tukamenya ngo vy'ukuri dukwiye kwiga gukora neza. Imana ishimwe. Hari ubundi ni vyinshi, hari izindi ntahe nyinshi twumvise abantu bakoreye Imana mu byo bafise, ariko gukorera Imana bivana umutima ukunze Imana. Imana yikunze ntiwoza kuyiha twatundi two kumwisha. Nane niyumvira ingene umuntu ushobora kumusaba imfashanyo akamavuga ngo ya ntayo mfise, ngo ntayo mfise, kandi koko abatayafise. Ariko hariho uburyo bw'uko iyo mvugo ngo ntayo mfise yova mu kanwa kawe. Hariho uburyo byogenda, kuko umuntu buriya naho umuhaye duke none uvuga ngo ntayo mfise ku buryo bw'uko ntayo mfise pepe, ubu yafise. Ariko ukavuga uti aya nayo nzokoresha iki. Ariko umunsi wosenga Imana ikagukuramo ubwo rurimi ngo ntayo mfise, by'ukuri wowe ugize neza. Umwami wacu Yesu Kristo adufashe, atugirire neza, adufashe kugendera mu ijambo ryayo, kandi ndabizi neza ko byose bizotugendekera neza. Dukunda Imana, tuyikundishe imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, n'ibyo dufise byacu byose tubikoreshe neza mu gukorera umwami wacu Yesu. Imana ishimwe. Ndasenga Imana kugira ngo umwami Imana dushoboze kwiyambura isi n'ibiri muri iyo byose. Dukunda Imana, ubutunzi bwacu tububitse aho inyenzi n'ingese bitegera. Kandi Imana igushoboze gusengera abakozi b'Imana no kubafasha mu buryo bwose ushobora. Imana ishimwe. Sindiko ndabavugira oya, ariko ndiko ndavuga ngo nubikora uzobugize neza. Kwa kundi ufasha n'abapfakazi n'imfuvyi abari kusengera abakozi b'Imana, kandi ubafashe uko kubishobora, Imana izoguha umugisha. Ibisigaye data wa twese abahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Ndanezerewe kongera kugaruka no kuvuga Imana n'ububasha bwayo n'inkomezi zayo. Uyu munsi murumva ko nazindukanye ishaka ryo guhimiriza abantu gukorera Imana no mu byabo byose nabyo. Biraryoshe kubona ukorera Imana n'ibyawe byose. Niho rya jambo rivuga ngo ntaco mfise. Iryo jambo rive muri wewe mu izina rya Yesu. Umwami aguha ibyo utanga mu izina rya Yesu. Nanje muravuga ko atabyo mfise, ndabizi ndabivuga. Ariko nje kubabwira ngo umuntu asenga Imana, Imana imushoboze. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Nimero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen. Mwami Yesu ndagushimiye kubwira ijambo. Urakoze Mana, vugana n'imitima yacu, utwigishe gukunda, utwigishe gutanga ibyacu n'umutima ubikunze n'umunezero, kuko niryo shikanwa rikunezera. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti,
mwami Imana inyigisho mbi z'abadayimoni zisubire ikuzimu mu izina rya Yesu. Ico cose cotubuza gukora nk'uko ushaka mwami, ugikure mu maso yacu uzoba ukoze. Yesu dushoboze kugendana nawe no kugendera mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese, amen.